higanwa twagise special Noel kuko turi no muri bihe vya Noel biheza n'umwaka riba rero higanwa risanzwe kuko muri tennis hariho calendrier novuga y'amahiganwa ategezwa kuba ku mwaka rero ryari higanwa biheza umwaka kandi higanwa twashaka ko aba bana nkuko mwabibonye nabo tuza kubahimbariza Noel iri higanwa ni ryahera abaronse imidari tubaza kwibashikiriza hanyuma ko muzi Noel ni n'umunsi mukuru w'abana hama kandi tubagire Noel ico ni cambere ubwa mu vyerekeye tennis nkuko nabivuze ihiganwa ryatanguye itariki 27 z'ukwezi kwa 12 ubu rero haturiko tugira no kwita phase za nyuma kuko abana bitavye ihiganwa barenga 36 bagendero bavamwo ku mice myinshi na cane imice y'abafise imyaka musi y'itandatu imyaka musi y'icumi musi ya 14 na musi ya 16 niyo makategori dufise kandi akaba arimo abakobwa n'abahungu uyu munsi rero twavuga ko ari dusozera umwaka ariko twongera dutangura mushasha kuko mu bivuze turi bashasha muri aya mabanga yo kurongora Federation ya Tennis y'u Burundi na equipe turi kumwe twavuze tuti duce duhera no kurishiga ihiganwa kugira n'aba bana n'abavyeyi cyane babone indongozi zishasha za Federation yabo ndi mushasha ku burongozi ariko sindi mushasha mu mukino wa tennis kandi na Federation sinshasha hari programme zisanzwe zihari mugico novuga nti ingingo nyamukuru jewe nabo dukorana tuzoshimikira ko niziye kuko nkuko mubizi muravye neza kenshi abantu baritabira imikino iyo muri equipe ariko tennis kiretse yo bagize double n'umukino w'umuntu umwe an individuel niho nibaza nti mu Burundi turavye ko imikino yifashe imikino individuel novuga iri kwiratera imbere cyane biroroha kuronka amatara uri cyambere tuzoshikikira ko no kubandanya ahubwo aho twari tugejeje muga dushigikire ku bintu bitatu nyamukuru cyambere no guteza imbere aho bakinira aho bakorera ibibuga mu biravye nibuga taco bibaye ariko twibaza ko twobiteza imbere kandi haro nibibuga hari haruguru nga dufise ibibuga 14 kaba n'ikibuga bita Andur gikomeye byo dushaka ubwa mbere ko aho bakinira abana aho baruhukira twabanza tukategura hagasa neza ico no kwita amélioration des infrastructures ca kabiri naba bose babafasha les équipes techniques aba entraîneurs mwabonye baritanga bakunda abana kudakunda abana ntushobora kuja muri federation nabo tuzogerageza tubafashe muri condition de vie zabo ica gatatu novuga nyamukuru kandi sindoto kuko kizoba nuko uburundi dusubira tugategura amahiganwa ari mpuzamakungu antukara yo muri aka karere kera muribuka harabaye centre de formation y'aka karere ka East Africa yari mu Burundi kubera ibihe twaciyemo iragenda simvuze ko ejo izogaruka ariko ni ibintu dutegeza gukorera kugira igaruke mugaho nko mu mwaka uza hariho amahiganwa abiri y'abana ba tennis azo muri Afrika dushaka ko zizobera ngaha z'abana bafise imyaka 14 no munsi na 16 no munsi iyo ni hangiro koko rikomeye tuzojamo ikindi ca kabiri nuko ubu Burundi busigaye buri muri kategori bita B hari kategori zitatu no kuvuga ni igihugu kiriko kirigenza neza muri tennis ico rero kikazosha kidusaba mu kwezi kwa gatandatu kuja muri Coupe Davis no kuvuga coupe zihuza ibihugu nkuko haba muri football za CAN haba nibindi Coupe Davis izoba ihuza ibihugu ubundi rero turafise amahirwe y'ukuzojayo kuko turafise imikangara itari mike dushobora kwarinya abahungu n'abakobwa kuko ubu intumbero yacu nayo no guteza imbere koko tennis yabigeme ko turabona ko aribo baterana imbere kurusha mwashaka uburorero burahari